gaca vyanga cyane no gushingana ntaye no muri eglise nkaje imbere y'abantu gusa nkacandira urumva hari igihe vyanderanje ariko ubu Imana ishimwe. Bon, jewe novuga nagiye ndahura n'ibintu binkomeza kandi n'ikindi kintu hari n'abandi bantu babona umuntu arize bakumva ngo ngo rigirisha ngo ashaka ngo kugira ikingwa mu musozi ngo yingona ngo ikindi tujambo nk'utwo byarafashe ku buryo nguma mugana nkumite gusaba Imana mfasha amusozi yanje ntazosubye kubonwa n'umuntu atagakuriye kubona mu musozi yanje. Yego turaguze gato ugende nihaye n'amanota. Dico umeze neza fresh kabisa. Iyi filime iraryoshe. Iyi filime yatanguye kuntangaza kuva nk'ino mu nyandiko nk'iko ndayandika ndayitegura evenema ibintu byose bikenda bintangaza rero no kuvuga ko nayo nyene izoba mu bintu bizontangaza bizonatangaza n'abandi ariko muri byose bizohishimana icubahiro. Yadutelefone ambaza ngo twabonye ko mugomba mugire ngo evenema ya filime ngo none ngo mwategekanije gute ngo bifuza ngo kuba sponsor ngo twogira gute ngo duhera ku mafaranga ngahe niwe yatanze niwe telefone cyandabwa nti banzu ndindire turavugana kugira simubuke. Cyane turabanza ico kintu turakiga kuko ntacyo twari twiyumviriye cyane twari twiyumviriye eko tuzogenda dusabe sponsor mugabo nta bintu tuzokwezija ibi nibi cyangwa ni kuva ku mafaranga aya aho tavuga ati umuntu kwere utweretse ikintu ejo turabipanga neza cyo turamubarira cyavuga ati nta kibazo cyaradowe kandi Imana mumugisha kabisa. Amaze turaza turarondera n'andi makampuni n'andi nyene yaturonde ariko n'ayaturonde niyo menshi gusumba aho twarondeye kandi ndabandi bavuga ngo ikibano kirakengeretse je nk'abandi nka doctor w'iwanyu muko adashobora kuza kumbwira ingwara urwaye rero urinze unizegwa n'uwo muntu akavuga ati reka ndamukoremwe akazi nuko n'urukundo kuko we need money. Mama Kwizeye inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C amibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibibyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza.
Yamani tumaze akanya kanini turi muri Prince Conference wana yuko kabisa rumwe mu bantu bagenda batagata basa neza umunsi ku munsi bigenda gute ibintu nka bino natangaye cyane nawe rimaze imisi ndabibona ku vyapa niko navuga canke kuri no mafisha sohoka ariko ndiko ndabona uri mwe mu bantu bashigikiwe ku ruhande runini kugeza n'igihe na leta ubwayihaguruka ikavuga ati no mu rundi kazi ashishikara ibanga n'ijyahe urivungurire ku bandi batera ikirenge mu cawo ibanga ni kubera Imana n'ubuntu bw'Imana vraiment sinovuga ngo jewe sinzi no gusomesha oya prem nta tundi dukenyuro ku ruhande buri kurapanga kwe oya sinde mwaba abantu bazi kugenda kubwira umuntu tumva ukuntu nta sinovuga ngo ni kubera ngo buhinga ubucanka ubundi kuko je sindi na wa muntu akunda azi gusomesha nyine ngo usagende kudavuga ati ibi nyine numva ibintu ndabikaza sana ngo akarimi ngo gasosa cyangwa ngo urabise hariho n'abandi bantu usanga bazi gutera ikigongwe kugira umuntu akaca baha ibyo bintu jewe ntabwo nzi gusomesha ariko Imana yonyene niyo imvugira kumbure ko hari kero ukirira ubu ngo byo kurira waravyihaye ndakowesha waberekeye mutoya wawe hariya niyo ngo kurira sikibizi abantu nabone bakinyumvira n'ikigogo ko ndavyiga urumva sinkirira mana yaje rero ubuzima ko wabandanije kuba umusirikare ugira umutima nk'uw'intare ariko ivyo kubigira ku ruhande rw'ibikorwa nibaza ntaco biba bitwaye oya ndiko ndakora dufate nko muri filme ndarira n'ibyo akomuzima bisanzwe byaranjabutse ibintu byo kurira Imana ishimwe kuko byanaheza kubera ko hari igihe n'abashaka nko kuvuga nk'ibintu kandi byo fasha abantu kandi nanjye numva nifuza kuvuga ariko amusi akaca ntanga akaca byaha cyane no gushingana naye no muri eglise nkaje imbere y'abantu gusa nkaca ndira urumva hari igihe byanderanje ariko ubu Imana ishimwe byagenze gute ningingo wafashe canke wahuye n'ubigukuramwo jewe novuga nagiye ndahura n'ibintu binkomeza kandi n'ikindi kintu hari n'abandi bantu babona umuntu arize bakumva ngo ngo rigirisha ngo ashaka ngo kugira ikingwa mu musozi ngo yingona ngo ikindi tujambo nk'utwo byarafashe ku buryo nguma mugana nkumeze ndagusubimana mfasha amusozi yanje ntazosubye kubonwa n'umuntu atagakuriye kubona mu musozi yanje yego so nako ndavuga kwa bino bintu abantu bagushikiye ni benshi kabisa wewe bwawe ntihagera igihe ukitangarira wewe kwako umuntu yicamwe babiri ukiraba nko mu kiro ukaraba FANNY LAVINE uri umva naho bwawe uritangarira nditangarira cyane kubera ko ni ibintu tutari tumenyereye cyane abantu nivyo barankunda bakanshikikira bagatanga uburyo bwabo bakagura amamega bakaraba ibikorwa byanje ariko nubwo ko ari nk'imbonera karimwe aho amakampuni agera kuri angahe yumvira gushigikira anko umuntu akora film twahora tubibona basi no mu baririmbyi bakuze ibitemo nabona amakampani bashikike nkavuga ati nibiki rero kubona bibaye ku muntu akora filme ni iteka cyane nivyo gushima Imana kabisa nanje ndabitangarira sinovuga haro kandi ikindi kintu gitangaje uzi yuko umuntu wa mbere yatanze sponsor niwe yadutelefone ambaza ngo twabonye ko mugomba mugire ngo evenema ya filme ngo none ngo mwategekanije gute ngo bifuza ngo kuba sponsor ngo twogira gute ngo duhera ku mafaranga ngahe niwe yatanze niwe telefone cyndavuga nti banzu ndindire turavugana kugira simubuke no bavuza bijana ashaka gutanga cyane turabanza ico kintu turakiga kuko ntacyo twari twiyumviriye cyane twari twiyumviriye ati eko tuzogenda dusabe sponsor mugabo nta bintu tuzokwezija ibi nibi cyangwa ni kuva ku mafaranga aya abatavuga ati umuntu kwere utweretse ikintu rero turabipanga neza cyo turamubarira cyavuga ati nta kibazo cyaraduha kandi Imana mumugisha kabisa amaze turaza turarondera n'andi makampuni n'andi nyene yaturondeye ariko n'ayaturondeye niyo menshi gusumba aho twarondeye turabishima Imana canke hari ukundi kuntu babona hari ahantu bobo baza kungukira nabo tukaba twibaza ngo ni urukundo kandi bagomba bagukoremwa akazi mega hariho n'umuntu ashobora kugukunda mugana ntagukoremwa akazi kandi abona ubishoboye cyaki ndabarundi bavuga ngo ikibano kirakengeretse je nk'abandi nka doctor w'iwanyu muko adashobora kuza kumbwira ingwara urwaye rero urinze unizegwa n'uwo muntu akavuga ati reka ndamukoremwa akazi nuko n'urukundo kuko we need money kabisa rero abo onye ndabashimira kubona baravuze ati reka tugukoremwa akazi kuko ico tukeneye ico twaririra nico n'ubukaye turacakiririra aba inyamitahe abantu bafite amakampani nukuri ubunyi
ega imitahe murayifise ariko hari ahantu ivyashara byanyu bidashobora kurengana mu gihe mutariko murakorana n'aba bantu mwita ko bakora utugenegene kuko amajwi yacu agera kure cyane. Vile yagumye ku ma headlines wabandanije uvuga imbuga ari za zindi kugeza n'igihe uba no mu best influencer no vuga ngo usa n'uwanabisiguye ati ibihe byashitse film ikasa nihagaze gato nibihe by'urugo byahabaye kubyara abavyeyi barabizi umuntu abateza kugira akantu gasa n'akaruhuko ariko mu buryo buri professional nico mwasiguriye n'abandi yuko umuntu yategeza kubanza guhagarika gato akitazura backup buri gihe comeback yama igoye ariko nibaza ko wewe ikibuga umaze kukimetiriza urakizi cyane ariko burya ngo kirazira kubyina urugamba utaratsinda uravye ibikorwa uburyo bigiye kugenda nabonye uruhande runini harimo ikintu cy'umuryango wanasigaye neza yuko n'igitabo wipfuje kuva kera ko cobandanya utanagikoze kigasomwa n'umwana wa canka kabandanya abikora ariko ku ruhande rwa filme sinzi kuri akabona no munsi imigwi myinshi imeze nkuko mengira ikiriyegeranya ukabona harimo abakinyi benshi harimo amakorabo of course inguvu n'ubwo zifise nkuko bavyerekanye kuva kera nta kantu k'ubwoba ubona gashobora kugutera ukavuga ngo ko menga nakoresheje abantu b'umuryango gusa sinakoresheje yandi mazina ibintu bisa n'amakorabo ugasanga comeback ntigenze ko yateweza kugenda na cyane ko menga wewe nta excuse ufise mu gihe igikorwa cawe cyo flop sinzi kano kantu ko kabona ako kandi ko yari umuntu menga nta excuse bitewe n'uruhande ariko na level yamaze kugera nibaze yuko kwanza icambere novuga filme yanje ntabwo iri mu muryango wanje gusa uretse abo bana babiri Alasia na Joshua harimo n'abandi bakinyi nka Mr Khan abantu benshi kino gihe areze kandi arabe neza iyo weze burya nyene babigiye kugorana abana baca bashaka kukwamura utarera neza amabuye agatangura bakayagutera harimo uwigeze kwitoza muri Miss yitwa Angie Beauty Solution abantu benshi baramunzi kuri TikTok mukobwa mwiza sana yigeze kuja guhiganwa yari Miss Vendes ndavyibuka ni mwiyo myaka ni mwiza sana Angie naraje gukora musanga reka umunsi mpamvu zotuma nzi wawe goba aragutemberera bari wawe cyane nege Santreze ni wakunda ba Miss nari nibagiwe arasaze ni umukobwa akina neza kandi agezweho cyane kuri TikTok kandi ni n'umukozi cyane gose harimo nabo musanzwe mumenyereye muri twafa ba Fiko banita witwa Gogo na DJ Sef yarakinyemo na Smash uramubona Smash namubona ariko arabizamwo neza ariko abizamwo neza ujya mu tipe ntakina nk'abantu bo ngaha ni umuacteur mwiza cyane nawe harimo na ba Mama Samantha harimo abantu benshi batandukanye urumva sinari gushobora gukinisha n'abandi bose nyene novuga ngo bagezweho kino gihe ariko nashatse mpe amachance n'abandi hari ukuntu turi usanga turiko turakora ugasanga ni babandi nyene reje narifuje ati reka mpa amahirwe n'abandi bateko baracikirwa mu yindi migwi peut-être nabo bagaragaza impano zabo urimwe mu bantu ariko novuga ngo bitewe nayo mpamvu yo gusenga uri no muntu novuga ngo hari igihe uhora ubona n'ibitaraba yego ifilme nta kantu urayibonako apure bino bindi bintu tubona ko batewana je narabonye ikizobiba kabisa kaka novuga ngo lesinye avant coureur turaguze gato ugende nihaye n'amanota Dico waze neza praise kabisa ifilme yaryoshe ifilme yatanguye kuntangaza kuva nkino mu nyandiko nkiko ndayandika ndayitegura evenema ibintu byose bikenda bintangaza rero no kuvuga ko nayo nyene izoba mu bintu bizontangaza bizonatangaza n'abandi ariko muri byose bizohishimana icubahiro birumvikana cyane kabisa dusubire itariki 22 z'ukwa gatandatu hariya muri Source Dini nibaze ko bizoba bimeze neza ariko nkundiye wo kwibutsa abantu kwinjira uko bizoba bimeze n'igisabwa Teki 22 z'ukwezi kwa gatandatu ni muri Source Dini kuva isaha 9 kwinjira na amafaranga 10,000 hariho na VIP amafaranga 50,000 na VIP amafaranga 5,000 nshuti z'Imana ndabasavye muze muri benshi urumva uko na hadimire harahari kandi ni heza frame kandi ziko muzoryoherwa ikindi naco ndabasavye muze kare kubera ko
nifuza yuko umuntu wese yaje nk'umukunzi wanje tuzojyana agafoto bisiguye ngo kuva isaha 9 nzoba mpagaze imbere y'umuryango ndindiriye uza ndamwakira tujyana agafoto rero ntimuzomaze umwanya munini ndabarindiriye muzoshikira kiri kare tugitwa dufoto hama twinjiye muri style ikijanye no kwambara kijanye no kwambara tubwira ngo twese kwambare no oya si kwambara dupira twanje ako no kwambara nyene neza imara rubanza na ya muzu ugenda imbere ya soboko cyangwa nyoko bukwe wawe ukumva nyene yuko umerewe fresh hena bya bindi usanga mwigize abasirimu ngo mwaje mugira ngo he oya mu misi wawe azobura kantu yambaye oya yambara neza ari kwiza cyane gose ya nukuza twikwije twambaye neza twamesuye neza twoze fresh apana bya nyine ngo by'ubustari ngo twambare makofe rino cyangwa twambaye ama pocket hama igiri naco ndabasabye ntagire uzovuga ngo ndifuza kubona mwese prema n'abantu bose dukora bimwe abakinyi ba filme muze muri benshi kutanga 10,000 vrema oya ntibize bibananire n'atumiye sukubanka ndabakunda cyane gose uko imibi abakundi badashirira mu mibindi muzozere mu nteriteka muriha ayo mafaranga yanyu babone yuko n'abantu bakora filme dushikikiranye let me there I love you so much hasta la vista Dico Entertainment.